kubijanye n'ikibazo c'agateka k'abatwa twovuga ko nk'aho inzovu zibiri zigwaniye ubwatsi cane cane aribwo buhagwa. Twe dusanzwe twifitiye wanashaka ibibazo vy'amatongo, usanga twari dufise ibibazo vyo kwiga neza, vyo kuvugwa no gufungura canke amazu. Ivyo vyose rero habaye ingorane mu gihugu usanga kenshi na kenshi aho kubanza kwitaho nk'abo bantu agateka kabo karenganijwe cane, baca babanza bakaraba ivyo biba bihanze novuga cane igihugu nk'uko kugira ngo batore umuti w'izindi njyane za politike zihari. Twebwe tugasanga nk'ubu twavuga ko intambara zagiye ziraba mu Burundi zidukorako cane ko hatanguye kuza abo bagira neza, intambara zitangwe mu Burundi nko mu 1993 niho bamvuga ko nari nzi ubwenge cane, wasanga nk'inkono zahora zishogwa haniniya baca baza bagatanga ibikoresho bikozwe mu vyuma canke mu plastique kandi bakabitanga kuri gusa umutware yahora ashora inkono bikaba biguye mu mazi. Kindi naco nuko usanga nk'amategeko araba nk'ivy'amatongo aho twakuri bumba amategeko atanga uburenganzira cane cane ngo kuwarigazuye ubwa mbere, ariko ugasanga rero amategeko nayo yizwe nabi kuko wagazuye ubwa mbere n'uwo yahakuye ibumba kuko umwuga si uwo uje vuba, uwo yahagazuye yagiye kuharima mugabo mu mutwe yahagazura ibumba kubera kera. Twonavuga wanashaka ko bwari n'ubumenyi kama kugira ngo bamenye ko hariho ibumba kiza rishobora gukoramwo inkono mugabo umuntu akaca agenda akaharima kandi iryo bumba ryari rifitiye akamaro katari gatoyi uretse abo batwa, ariko wasanga n'abandi batari bafise ivyo bikoresho batazi no kubumba byarabagira akamaro mu bihugu byose ugasanga bavyibagiye. Tugasaba kwamena mbere ko naho turi mu bihe bitoroshe hoba amategeko wanashaka yiga cane cane ikibazo kijanye n'amatongo kubatwa, hakaba n'umugwi woshingwa nko kugira bagiye barashinga imigwi yiga ihunguka ry'abantu bagiye bahunga kubera intambara, ibibazo byabo by'amatongo n'ikibazo c'abatwa kikaba ikibazo bafatira umwanya muri leta kugira ngo gitorerwe umuti burundu, kuko tugiye turaraba haniniya uvuze ibijanye n'intwaro ibereye canke ibituma intwaro ibereye ihungabana hage nigabanganwa neza ry'ubutunzi bw'igihugu rirazamwe naho benshi badakunda kubivuga. Intambara zagiye ziraba mu Burundi kenshi na kenshi urabona ko nigabanganwa ry'ubutunzi neza ibintu bw'igihugu ko birimo amatongo tutayasize inyuma. Twavuga rero ko ico si kibazo cyo gushira inyuma borambwene biga ibibazo by'abatwa mbere no mu kwinjira mu bya politike ntibagende bumva ko tuzoguma tugendera kwibwirizwa shingiro naho bovuga 60% na 40% kamenga abatwa sabarundi kujana kwijana. Byo byose ni ibintu muri kazoza bishobora gutuma haba ibindi bintu ushobora gusanga abantu batabitoreye umuti hakiri kare ngo ugasanga turiko turabijamwo kubera tutateguye neza kazoza k'igihugu cacu. No kuvuga rero nk'ubu hagize igikorwa cose hoba gutegura kazoza ku Burundi muri novuga mu mice yose mu nzego zose. Ikibazo c'abagore murabona ko ariko baragitorera umuti, hari ikibazo c'abanyamwema, ibyo byose n'ibibazo urukuru uratwara uvuga ati ibibazo byose mbona bigenda biza reka twitorera umuti kugira ngo mu myaka izoza tuzo dufise igihugu abantu bashobora kwirabamwo bakeneye kubona ko nko mu bindi bihugu usanga bafise ibwirizwa shingiro rimaze imyaka n'imyaka, mugabo uravye kenshi na kenshi nko muri Afrika usanga umuntu aza kugira ngo arabe ibwirizwa shingiro akaraba akantu kuza yikwegera ko ari nabyo usanga bigenda bidutera ikibazo kuba ntibaba bize neza ibi byotera ingorane cane cane nko mu ibwirizwa shingiro ryo tegeko nyamukuru ritwara ayandi mu gihugu.